Numva ikintu nohera ko bwa mbere ari ugukeza abakenyezi bose, ariko vy'umwihariko nkabifuriza umunsi mukuru mwiza. Baravuga yuko ari umunsi umwe wabahariwe, ariko burya nagira ndababwire yuko imisi yose ni yuwanyu. Ariko kaba karyo keza yuko igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa gatatu n'amakungu aheba agahaguruka kubera yuko ibikorwa vy'umukenyezi ni ikintu kidasanzwe mu iterambere ry'igihugu no mu iterambere ry'umuryango. Muvyihweze namwe murabe kuva mu gatondo umukenyezi akivyuka ibikorwa arangura, mbere akaba n'ibikorwa akora ku buryo butangaje kuri twebwe abagabo. Wewe ngira ntibimutangaza umukenyezi, mugabo twebwe abagabo biradutangaza cyane. Kavyuka gasukurira abana icayi, nuko ivyo baza gufungura ku mutaga, nuko ku mugoroba ntiworaba hagati habayemo ibindi bikorwa yakoze vy'ubuzima bwa misi yose yashoboye kurangura byinshi cyane, kandi ivyo vyose akabikorera rimwe. Niko novuga kuko urasanga ariko arakubura, yongera atetse, ariko aragosora ibiharage, ugasanga ntiworaba imyumbati ariko arayitonora mu kanya, ntiworaba imboga, ukoza ivyombo, aho umwana ari ngaho ariko aramusukurira, aramuhendahenda, akamwonsa, ukabona ariko aroza amasahani. Aho rero sinagiye kuvuga vya bikorwa vyo mu ndimo ku mukenyezi bahari, abakenyezi bahari mu mitumba. Urabona neza yuko umukenyezi by'ukuri afise iyindi ngabirano Imana yamuhaye, cyane cyane gutunganya ibikorwa vy'umuryango. Naho twafatira rero ngo tubakeze rwose, tubakeze kukuntu mudufashije kubaka igihugu, kubaka imiryango, gutuma ibibano vyacu bibare ibibano bimeze neza uyu munsi kubera umukenyezi. Mpora niyumvira yaba isi, dufate ko isi yabayeho mugabo itagira umukenyezi, ikabiri nk'umugabo wenyene, ubwo twari kubishobora? Oya, gipfuye kunzamo gusa ubundi Imana irabonye ko bibereye. Twavuga tukazindwa ku mukenyezi. Urabona ingene umukenyezi Imana yamuhaye iyo ngabirano yo kwibungenga, akibungenga amezi 9 yose afise ubuzima mu nda, ubuzima atazi ngo bumeze gute, mugabo akabutwara kandi azi ati umunsi uri izina nzoshira habona ubu buzima Imana yashizemo. Uretse iyo ngabirano umuntu atoshoka atomokerwa neza, nimwibaze uko kurindira k'umukenyezi, uko kurindira k'umukenyezi akiyubara ku munsi, ubwo noneho ugasanga meza ariko arigira imbere niyo mbanyi yiwe iramuremereye, ugasanga iyo mbanyi rimwe hari amagara make ajanye n'ingwara yayitwaranye, ariko uyu mukenyezi akabandanya urugendo. Aho nituvuze bya bikorwa umukenyezi ashobora kubirangura yibungenze, kumbure arafise n'ibindi bibondo umukama yamuhaye ku ruhande ariko arasukurira n'ikibondo mu nda amezi 9, umwana apima ibiro 2, 3, hanabo usanga bafise ibiro 4 mu nda. Si ibintu bisanzwe na gato, ni ibintu bihambaye cyane. Rero nariko mfata akanya ngo abagabo dusubire dukubite agatima mpembero, abagabo dukubite agatima mpembero, twibuke ingene umukenyezi mu ngo zacu atari ikintu gisanzwe, ibikorwa vyiwe ingene atahari ibikorwa vyoba bimeze nabi, nta cokorwa. Tuvyibuke kuri ubu ndiko ndavuga ni bike cyane. Duheze rero tubahe agaciro, tubahe iteka. N'ubu uyu munsi umwe gusa, mugabo n'iyindi minsi tugire duti vy'ukuri muri kirumara
mu miryango yacu, muri kirumara mu ngo zacu, muradusukurira tukabona ingene abana bacu bahimbarwa cyane nuko bafise umuvyeyi abitwararika. Umuntu abibona iyo asubiye inyuma akiyumvira akaraba neza, ubundi ukamugira ngo nibisanzwe ariko si bisanzwe rwose. None bakenyezi, ijwe ndose aka kanya ndabakeje rwose, ndabakeje mubandanye kw'iryo banga. Burya ibanga ryose rirahimbara cyane iyo uriko urarirangura neza neza, uzirikana yuko hari uwari gushinze. Uko bigenda kose hariho umuremyi yabateye iteka mwebwe abakenyezi, haba mu kwibaruka niko mu kwibungenga ubuzima bwa mbere, mu kwibaruka, ariko kandi niyo ngabirano yo gushobora gusukurira umuryango muri ubwo buryo bwose. Nashoboye kudondagura ariko n'ubundi ntoshobora kudondagura, by'ukuri mwarahezagiwe cyane. Ariko rero nagira mvunira akagohe, ngira nti muri benshi muga muriho abakenyezi mutazirikana ibanga ryanyu. Burya ibanga Imana iha umuntu, kumbure n'abagabo tutobashikira igihe cyabo no munsi ngumya ku mukenyezi gusa, ibanga Imana yabahaye riba ryiza cyane iyo murigendeye. Iyo mushoboye kurigendera mukaritwara nyene mugira muti hari tutwaragijwe. Ubwa mbere mukubaha gose abashinga ntaho Imana yabahaye, kububaha cyane naho hoba mu bihe bigoye, naho hoba mw'ivyo bihe usanga n'ivy'ubutunzi bitifashe neza. Abagabo baragenda kurondera, hari igihe baronka, hari igihe babura. Murabona ivy'uyu munsi, ntubibeko hanyuma ngo have ufata nabi umugabo wawe ngo umusuzugure. Uzoba uriko uratakaza iteka ryawe, uzoba noneho uriko novuga urisubiza hasi, kuko ikigushira hejuru nuko iryo teka ryawe urigendera, urihagararira, urihagararira mu kubaka neza urugo rwawe. Kandi iyo umaze kugendera iteka ryawe mu rugo rwawe, birahava bikagenda neza, biragenda neza mu mpande zose. Nizyo wona umengo birazimata, nivyo wabona umengo biriko bigenda nabi, birahava bikagenda neza kubera yuko wavyifashemo neza. Mushigikira abashinga ntahe banyu, mushigikire abashinga ntahe banyu, mububahe mubasonere rwose, ariko nabo nyine babakunde ndagacishemo naho umunsi wabo tuzowushikira. Ivyo nimwabikora muzobona ingene guhera hariya mu rugo, urugo rugenda rutunganye, urugo rugenda rufise amahoro menshi, urugo rugenda rwubahwa kubera rurimo umukenyezi. Noneho umukenyezi azi ategera neza iteka ryiwe, kandi umuryango niwomera neza, amasosiyete yacu azoba meza cyane. Ibibano nivyo ngomvye kuvuga, usange muri quartier by'ukuri haratekanye cyane, hameze neza, n'abatware b'iyo quartier bariyumva kubera yuko abakenyezi barahagarariye iteka ryabo mu rugo. Sama quartier tekano nyinshi zogira rero by'umwihariko aterambere rirama kubera yuko bishimikiye nakamo umva no batera mwese ababitanguye, abari mu nzira nziza babibandanye. Ariko umukenyezi nawe yari yarasamaye, ugasanga iteka ry'iwe narishigikiye, by'ukuri agerageza kugira ngo arihagararire afashijwe n'umushinga ntahe wiwe, akanagira kibashubije inyuma isuku ikene, isuku twambara bike, oya kandi rero ndakibabwiye burya abakenyezi bibaza yuko iteka ryabo rya mbere biri mu byo bambara bisayangana, biri mu gusokoza umushatsi bwose, ugashyiramo amavuta ataraboneka, ugashyiramo zirakwikana inyuma, ikirato cy'ubwoko. Ibyo ni byiza kandi turahimbarwa bitwashoboye gushika ku buryo mwabironse.
bwa mbere buriya mwambara inyuma, iteka ryanyu bwa mbere, icyubahiro cyanyu, ubugwaneza bwanyu, kuba abantu b'abanyamugisha, kuba abantu ikibona kimwe kigatangarira, bihera hariya muri mwebwe. Ziriya ngingo mufatira kugira ngo muhagarare neza umuryango wanyu, nicyo kintu gihambaye gusukura birya bindi by'inyuma by'imyambaro nuko by'imishatsi yoraba abavugiye kwisiga byo gushyira ku nkoni ntiwaryoraba ni byiza cyane ubwabo. Ntuze wibaze yuko uzo kugira umukenyezi yawe igihe utazoba wahereye hari imbere, ubanze uhagararire iteka ryawe, iteka nk'uko Imana yari gushatse ko wowe wamukenyezi akagohenda bakomeye. Kandi nibaza yuko iri jambo riyoroheje, nanjye ndarivuga riyoroheje nko mu bashinga ntahe ndose kano kajya nimwabigendera muzobona ingene ingo zacu ziba nziza cyane, zikagira iteka n'itekane, n'amahoro y'Imana agashobora kubaherekeza berekeza ku bantu. Ariko narotse kano kanya rero ngira ngo niwe akagohe abagabo abashinga ntahe kajere ngo bashe dukunda abagore bacu, burya intabo n'imiryango yacu. Ubanza uzirikane gatoya wa mugabo wari ku musore ngo nta hantu wowe ubona umugore wawe yagukundiye kandi akuzikanye rwose, ntacyo ubona mu buzima bwawe cyiyongereye. Simaze kubidondagura, jewe ndiko ndabivuga icyawo naciye. Allo? Tena na kimwe bambwiye ko ndaguha. Ana kimwe bambwiye ko ndaguha. Yene ngahe nyuma yo kwisengera. Hama bivuze niko ndakora. Rero ntaco bambwiye. Iteka urugo. Ubwo ndwara no kuboneka. Rero icyo ndi umunsi w'umugabo, ndi umugabo kuko ariko nakigizwe n'umugore. Icyo ntabuze. Tuma dutangarira abakenyezi mu ntango, ariko tuvuga abagabo tukirubwire umugabo wese abyagwa akaramura ko kwiyumvira, kandi bamwe bagakorera ko kugira ngo mukeze mubashigikira abakenyezi bose. Ndavuga rero uyu munsi ni ku igerekerezo ry'umunani tubereke yuko ari akanya keza ko kubyibuka, natwe tukaba tukibagiwe kumbura n'ayandi magenekerezo dushyigikiye hose mukunde, ikindi bahamagarwa no kumukunda, kumwubaha, yego nabo kukubaha nibo batwubaha mugabo burya ukuntu twubashe kandi bubaho dukunze zihanahana. Twumve rero uwo mukenyezi icyari mu muryango tumushyigikire rwose, kandi ntacyo tuzohomba. Nuko rero kari akanya keza mfashe kugira ngo ndabakeze ndabatere n'akamo, ariko kandi mbere n'akamo abagabo nka jewe mudukunde rwose, dushyigikire abakenyezi cyane cyane uyu munsi wabahariwe niko, ariko n'iyindi minsi twumve neza yuko umukenyezi akamara umuryango. Ese muzirikana rwose reka dukeze kuko nzirikana rwose mwa bakenyezi mwe ingene Imana yabakunze, igashima yuko musangira ubuzima nayo, ariko kandi ingene Imana yabahinganirana nyinshi muyishimire, hanyuma muhave rero mugendere mwazirikanye iteka ryawe. Bose neza